Isare isaho ndaho meze neza nivyiza hama jewe nyene nafise ikibazo kandi kitari ikibazo narinje gusaba imbabazi gusaba imbabazi ku bimaze iminsi biba urazi yuko nari nagushimije yuko watwaye umugabo wanje jewe vyari bimaze iminsi rero bimbuza amahoro numva umengo nobikubwira ryari nagiye mu masengesho bampagurukije barambwira isaba imbabazi nature rero numva yuko noza gusaba imbabazi nawe rero umbabarire bimaze iminsi biba umbabarire ukuntu nagiye ukubeshera ngo wantwaye umugabo nukuri ndasavye imbabazi kandi ndasavye imbabazi ciye bugufi burya bari bampaye amahera kugira ngo ndakubeshere aho wari wakiriye amafaranga kugira unkorere ibintu byose yego nukuri cyo gituma naje nje gusaba imbabazi umbabarire ku bintu vyari bimaze iminsi biba nukuri umbabarire cane kuko ndagushimiye kandi nshimira n'Imana yo mw'ijuru kuko kugira wowe ubwawe ushobore kugira uwo mutima wo kwiyumvira ukaza untumbereye kugira nsabe ikigongo niba vyoroshe Imana iba yaragizemwo uruhare murakoze Mana wabonye ko aje kukwangiza ubumara bwawe umutwara umugabo wabibonye je mvuze ugaharira ehe nguyu uri kuririsha yewe rero sindakwifata bari kubaje kugutuka karibu mama karibu neza nicaye ubwo nta n'isoni shira nicaye nta soni wagira ivyo wakoze vyose canke watuma vyose ngo bizomenyekana burya wampaye idiri ya vyose nuko buko nanowe sa mama uyu wiwanje oya nahari mama vyuko ivyo ariko aravuga n'ivyo canke wihenze ushaka kandi kuzana ibintu kandi ushaka guteranya ubu naho oya naharire no si hari mwibarize wenyine ariko biragaragara n'ukuntu aciye yifata biraboneka ko ivyo bari naho yase kuvuga mama ukabura ibintu nk'ibi ndi umukobwa wawe n'ukuri erega mana aho butaramvyaye nkure mu ndi wawe umenye ko mbana n'umuhungu wawe bamaze kuba umukobwa wawe ubu ukwiye kumfata nk'umwana wawe uko ukunda umuhungu wawe nawe nanje akaba ari kunkunda mba ndakubwira uyu n'umukobwa wawe kujya ufata umuhungu wawe nk'umwana wawe n'uyu n'umwana wawe mwari mukwiye kuja hamwe mukaraba ukuntu mushobora kuvuza ujya muhungu wawe kugira akire uyu n'umukobwa wawe wama wamukubise uramutuka ukamubwira ibintu vyandabutakiwe akavyirengagiza gahora ariko ivyo ndazi ubigiye nk'abakobwa bo mu gisagara uwo mukubita nawe akakwishura ukamutuka nawe akakwishura mwari mukwiye kuja hamwe kugira murabe yuko umuhungu wanyu ashobora gukira raba umukobwa aritonda jewe naragerageje gutohoza kuri uyu mukazana wawe nasanze ari umukobwa mwiza yitonda umukobwa avuga makenya ariko nkatangara n'ukuntu guma umuryango mwari mukwiye kuja hamwe mukaraba ko umuhungu wanyu ashobora gukira ni kuri Belize je ndasavye imbabazi vyabaye vyose ndagushimiye cane ndagushimiye ukuntu ushoboye kwitahura mu makosa ukamara amadirisi setani ukaba udashimye gufadikanya nayo mama ivyo akubwiye n'ivyo
kapasi dusenge mama, reka dusengere umwana wawe. Imana yo mwijuru irakora, ntacyo idahindura, byose irabikora. Ntacana ni Imana mama. Fasha, ndakwinginze muvyeyi, umfashe dusengere umwana wawe. Dusenga ni wama wasenze fataraki senga nanje icyo ukora n'icyo ndakizi. We nawe ubandanye usenga, kuva wasengeye ntacyo mbona kiravamo. Hama ikindi nacyo ndabonye kutoroshe, niho nkibona kugendera mu bapfumu cyane. Aho neza n'uwo mukobwa waragiye ku mupfumu kugira uhindire umutima wiwe, kugira aze abeshe ibyo abesha. Ntiyatari kweli. Ama wewe uragenda usenge, nanje nzobandanya mu by'iwanje. Mama, umva mbere ndababwira mubiha amahoro, inyuma y'agero irakora n'inyuma y'agero Imana irakora, byose Imana izobikora, umugabo wazokira, bizogenda neza kandi nawe uzishima nk'abandi bakobwa. Komeza kwihangana, ntucike intege ngo ni uko uguma mu bigeragezo, ntucike intege ngo ni uko ngo mabuko wakwanka aguma kuryagunda. Komeza kwihangana, umugabo wazokira, nawe uzishima n'umuryango wawe bimeze neza. Kandi akabinyereka. Komeza kwihangana, byose bizogenda neza, sibyo? Hama jewe ndasavye kandi imbabazi, umbabarire Kwinakubabarira. Satani niyo yanyinjiyemwo ndakora bijya byose. Nitahuye ndasaba imbabazi. Nakubabariye kandi nakubabariye kuva kera. Nta nzigo nakubikiye. Kuko navuga ati nibihe ndiko ndacamo. Sinari kubikomeza ku bwose. Umva amahoro. Kandi ndagushimiye cyane. Umutima unyeretse ureke n'abandi. Kandi ukomeze kwihangana, je ndagiye. Kamishi, kuri kutameze neza. Ushaka mire neza gute? Shira ariko sikwa warumeze. Uko ndiko ndakubona uyu munsi kwa warumeze. Wabaye ikibazo. Urabona iyi tariki y'uno munsi. Iyi tariki yo ndayibutse. Shamera nabi kuko iyi tariki imisi yose igeze. Ni tariki mbi kuri jewe. Ni tariki mbi mu buzima bw'iwanje ku buryo mbashaka nigumane ndi umwe, simba shaka n'umuntu twovugana kwanza kuri iyo tariki. Shira kuri tariki yabaye. Kuri tariki yabaye. Ni gihe ikintu cabaye cyo tuma wirirwa umeze nk'uko, wirirwa ubabaye no kubujye no kumubiri vyigaragaza. Ku mutima wangira hasenzika. Kubera ko ushaka kunyinjira mu buzima. Shira siko kwinjira mu buzima. Nakubwiye ati ino tariki y'uno munsi nta muntu mba nkeneye tuvugana, nta bugenzi bw'umuntu n'umwe wo kwisimba nkeneye. Shira please. Ni ngoma ko ndabimenya. Nakubwiye reka kwihuta, ureke kwihuta, uzomenya uwo ndiwe buke bukuzomenya. Hari ikindi ushaka? Shira ariko biramwereka nubwo dukundanye. Hari ibintu mbwira bikankinege kandi bikantera ubwoba. Ndashaka kumenya ibyo bintu byinyegeje. Udashaka kumbwira kugira ngo nanje ntekane. Ufise ubwoba bwiki? Jewe baza yuko ari je ntugira ubwoba. Mu rukundo ndimo nawe. Igaragara umwanya ndagwimvira nkimvira ati ruzohava ruba nk'urwambere. Sheri ibyo byambere nanje nivyo nkeneye kumenya. Ntabyo nzi. Sheri byagenze gute? Ndagusabye umbwire. Ninda Nakubwiye ati ntibikenewe kubimenya, uzobura bimenya kandi sinkeneye umuntu ankoroga mu mutwe. Nakubwiye ino tariki simba nkeneye umuntu amvugisha byinshi. Wabuze ibyo kora muri wanyu. Nanje nakunotekana. Please ndagusabye umbwire. Tekana ivy'iwawe n'ivy'iwawe, ivyanje n'ivyanje. Ndibaza ko tutaraba umubiri umwe. None sheri ibyo bikoze nje nabikoze cyane, nimba teje nabikoze bimbwire. Ntaco bitwaye kugira nje ndabimenye. Bibaye ngombwa sinje ndabigenderemo nanje. Kuko nawe kwifuza kugira mu kibi cyuwundi. Please ndagusabye umbwire. Sheri mbwire.
uba wibaza rero ko wavuze ko wahejeje ko wagize iki nakubwiye uzomenya buke buke sinkeneye kumenya ubuzima bwanje bwose no munsi kandi haracyari kare ntiharage shira umugenzi w'ukuri nuko uba hafi mu magogo ninakuba hafi muri bino ubabaye kwitarike nyene ubabaye mu magogo umunsi nyokantuka turi hejuru ya wa mugenzi wagize iki ntiwaciye ubwenge ntiwajanye na nyoko wawe shirika ugarukana ibya mama n'ibya mama ivyo wanyu none kubera kuvuga ngo mu magogo akutahevye nyoko ngo tugumane ujya munsi shinda kusavye mbwiye umugenzi w'ukuri n'ubonera mu magogo mbisa ndagushavye ugende haguruka ugende mbisa none shiri wese kumenya haguruka ugende ntaze mu magogo haguruka ugende danse ntitumerane babi nakubwiye haguruka umve mu maso nakubwiye ntitumerane babi mbisa ndakubwiye ugende umve mu matwi shiri ibintu wagwaye gende nta bintu kuruhisha nyagusa shiri mbwira basi nimba ugwaye ndakujyana kwa mva mu maso Yambi, ça va? Meze neza, karibu. Mbenda kubaza. Uraza amasama zenga akurindwi. Wari wazindukiye he? Natwe mwana kwishuri. Wow. Nizere ko mu gice cya mbere ko bagaratoka no sama notanga. Uretse ko sinigeze ndabikubaza. Nawe ntigeze ubimbwiye. Ga nta mwanya wigera bironkera she. Nta mwanya wigera duhereza. Uraje ko nawe reka tugukumbura tukakubura. Umwana wawe yamambaza kubera iki padataha. Kubera iki papa ameze gutya. Ibaza umwana muto nk'uyu akambaza ibibazo nk'ibyo. Nanda kubaza none ntashe. Mukambona je mu mfunguro. Hari amafaranga ubura. Hari amafaranga Erika abura ku ishuri. Hari muzo abura. Kila kintu cyose sindamuha. Mba nagiye kurondera amafaranga. Ngumye ngaha ukaguma umbona jewe. Wonja. Wompekenya. Beta uraneza yuko mba nagiye kurondera ubuzima. Cyangwa wifuza aba bagabo birirwa ngabicaye. No. Okay, change mbwira Jonze ndaguma ngani icari hama nawe uzuragenda kurondondera. Sheri suko. Gukora ni vyiza, ariko no kwibuka umuryango n'ikindi kintu. Apa ko tugukumbura cyane uzahaciye imitano indwi. Shera kazi uko ndakazi. Ntabo ko tuma umara indwi yose nk'indwi nka zibiri utarataha mu rugo. Okay. Sheri turagukumbura please. Ndabyumva ngiye kwikosora. Okay. Gusa utahure neza yuko umugabo n'urondera. Sawa? Hama nawe kumubwire ko ndamukunda cyane. Kandi umwana wanje ndamukunda kandi cyane. Okay, yaronse amanota angana. Chense 70%. 70%. Wow, azogira ubwenge nka papa wiwe. Nubwo azogira ubwenge nka mama wiwe. Chense ntabwo ngafisa. Okay, sawa. Tuzogira irusona ngaho mu nzu. Turaba. Okay. Hamashi, nizere ko umunsi tukumana ngaho. Ya cheni ndashaka tuguma no munsi Erika ave kwishura gusange ngaho kugira ngo ushobore gutera inkuna nitafi. Nta kibazo, okay. Okay, nta kibazo. You know, ndaza kugerageza no munsi. Uno munsi ndaza kujana ngaho. Wow. Kandi ngiye kumara iminsi ibiri ngaho. Merci chérie, merci. Hamashi, y'urupangu yari yaje Kenya amafaranga. Ikibazo cyujya mu bwabo nawe. Umva itariki igeze nta n'iminsi 3 ashirako. Kari inzu yiwe tugire gute? Nta kibazo ndaza kuyamuha. Sivyo uzi ko mu telefone mbwira azi kuyatora. Okay sawa, ubugitinza kuko ujya nanka ko yukomaza ngaho buri munsi amafaranga. Umva ko biteye isoni. Iki nicyo gituma jewe na mama ari iminsi 5 ntataha. Nuko simba nkeneye yuko hagira ikintu buranga mu rugo. Sawa navyumvise kandi nabitahura. Hamashi hanyende mu nzu mfite nashaka gukora hamagira ngo nze guteka icyo fungura sivyo? Gusa iyo telefone ubwo murimwo two turavugana rwera nabande
ndeke kuraba man, ndeke kuraba. Sawa, nzondaraba ibyo turagira mu telefone. Popo. Ndakubaza ninde yakweretse hano hantu? Ne hanyeretse. Igihe winjira nakubonye. Hamuje gukora iki ngaho? Icyo nje gukora ntacyuzi, nje kurondera we. Okay. Ahantu je naho twaraduhuriye nahuze. Natwahora duhurira ubuse wakenewe kubonana nawe we gusa nta kindi kintu nkeneye. Okay, genda turaza kubonana ku mugoroba. Imigoroba yawe ndayizi. Aha ni ubana na mugore wa. Oya. Aha, simbana n'umugore wanje. Okay, aha n'umugenzi wanje dukorana ni wabanga. So, hami nagusabye gutuge. Ngomba ndakubaze. Kino kintu nakubwiza bose handi mugenzi wanje niyumva ibintu byaje na wewe. None kuvyumva ni kosa. Sinije imbere. Turiko tunyegeza tuzonyegeza kugira ryari. Nibyiza neza. Okay. Umugore wanje arakara. Kandi umugore wanje afite ishavu byinshi cyane komeye. Wavuze ko umugenzi wavuze se umugore wawe. Nakubwiye ati umugore w'iwanje. Okay? Kandi no kukazi hamwe bomenya ko natinda undi mukobwa. Wacha banyirukana mu kazi. Nagomba ndagusaba ikintu. Unyemerere iyo ndatrikorora. Sa? Ya, zoguhereza amafaranga yose wifuza. Zogutwara ku baganga, hari umuganga nzi. Abishoboye neza, ndogutwara yo kugira ngo dukora ibyaha bingana. Iyo nda iracyari ntoya. Nta mwana tuzoba. Uwo no mu marayika nta mwana tuzoba twishe. Ya, muga yitwinda. Kandi umwana ava mu nda. None ntanda zora zikoroka. Wa! Zikore muga zidakoroka. Abagore je muratanga. Iyo nda iya aba watwaye inda par exemple ya Jamali cyangwa ya Kevin abakene wari ko waramaze kwikorora mugabo nuko watwaye inda ya jewe uzi ko mfite amafaranga uzi ko mfite umutahe niyo mpamvu udashaka kwikorora umutahe binirirwa ndajya n'ibyo baba gira iyo nda yaba ya Jamali cyangwa ya Kevin nuko warekorora nanjye sinagendanye na Jamali ntundenze ijwi sinazenganye na Kevin abakobwa turabazi iyo mutwaye amada y'abantu bafite amafaranga nimwigera mwemera kuzikorora mugabo twarinda y'umuhwimbiri w'umuhungu ndetse nitwemera kuzengana nabo bahimbiri rero aho bikiriho rero kandi nta n'ikintu mfite gishobora kunyemeza ko inda y'uwanje genge kugera kujyana nta gafoto kariko duzi impuzu twabe ko agapice twanje ko kariko igufuri se wajuguruye nubwo najuguruye urashobora kugurura abandi bakaza bakinjira hari umunsi wampamagara ntundo ahubwo ari kuvuga ati amasaha 48 mwaka ntabyo wagombye n'ubu ngo tubane nyereka agafoto k'isura yiwanje ngaho agafoto nuko niwe wuguruye umwango sawa mbiza nakubwira ubutumwa bwiza kuvayo sawa nanjye ntituriko turadiskitana je noroshe reka twese tubigumye kuko wagombye kubigumya ngiye kurondera umudamu wawe nzorondera hasi hejuru mbaze umuntu ari we wese tukivugane hanyuma niyemera ko tuyikurayo tuzoyikurayo listen to me kinkanga kuko warase umwumvikana you know me Jeo ngo uzogena kurondera umugore wanje you know me biragoye kumenya umuntu ijana kwijana ariko bikenda bizi kuri wewe nzorondera umugore wawe ndabimubona okay genda umurone bamuri pango wabandi ndarusohokamo shatse ntashatse sindarusohokamo nturi ngaha turasohokana ni mushaka ko dusohokana hanyuma tuje kubihereza yo tugiye no gukubita ikimba yo negative nivyo ushaka no gukubita ijido muga yovayo gute ubutungane burahari inda z'abatunzi agateka k'abakenyezi ubukara karagiye he ntusore ku nguvu dusohoka turasohokana nate twazananye je nawe ngaha ndatumana amazi imbere y'abageni ubu turazengana wewe uko afise inda yawe naho usora ku nguvu nzorondera umugore wawe ushaka usohoka para umutipe dukorana ku kazi yarateye inda agakobwa karaho ubu naho ako gakobwa nyuma yakanze aciyaza kunonda ku gakobwa kwaravuga ngo naje akazonshengesha ndaningize ubwabo numvise indure ngokana ndi mu cyumba cyo kunapanga impunzu nzingasubira indure yari ndengeje
be nagakobwa umugenzi wanje amaze kugaterinda arafise urumva arafise amakiga yuko yoba atareka yaciye yihungira aragenda buraba karavuga ngo nije kazoca kagenane ngo kagenda kunyitwara jewe ya aisha kuri wewe ngo ngo nije azogenda kunyitwarira cyakagiye nagakubise kagiye atizimana ko ntamubonye ngize n'ubwapfu ceri pole barabizi yuko nashobora kugukorera amafuta sibyo urabizi nta kibazo ahubwo teka uno musinze gufungura ya ahubwo reka nije nza gutura umwana uno munsi ya nije nza sawa gira ningoga uraza kumbwira amasaha akunda kuvira ko cenda mutora umugore wanjye sinzi ko ashobora kumutanga nikura imbona kabiri kureba rwo karanze nakazi n'umugore I know ndazi icyo Benweza gukunda reka nagufashe bana Akarimi k'abahungu ndakaza wari wampevye naguhevye heje ntuzi ko nkorana nawe akanoti gusa utambwiye nayo ko waronse akanoti je ntuzi ko ntazira ubusa n'imisi yose mbaka akanoti ntaco ideni kibaho niko baguhenze no kwibotike niho ratanga ideni ivyo ni ivyo kumenya kubotike ni kubotike ufise akanoti je umpamagara ncanza ahubwo mbwira ufise gute no munsi no musigira turakesha no munsi turakora yave gusa ikintu catumye ndakurondera sinshaka abantu baza barancamo tubura gucamo shatse kuvuga shaka ubu mugore wiwanje ijana kwijana apana je ngo ndongore ngo nshire mu nzu ya weri basi shaka nakubwiye ko nshaka ko duheza nta guheza nanje byandambiye atawundi mugabo nta wundi kineye kira kintu cyose ndakironka ya ukironka mugabo nanje umwanya wose ndagukenereye ko ndakuronka sawa nta kibazo nawe uraza bari 2 million cyangwa 1 million ari kintu cihuta nkeneye nibaze ko utazonkoroga ariko nizere ko atakintu cy'umuriyoni ushobora gukosoma kubera he wumva gute gukosoma igarama yose nzumusi uri sure ya sana kibazo nanje ndahari kubgawe nzombesha sinshobora kukubesha ubundi aha yo gutwara ngara bihora bintwara 80 abaye make bigwa muri 50 60 urumva sinesha ariko amafaranga kari menshi ni make cyane kandi senye no muswaruwe ariberewe ya ari wanyiteguri no musohokere he ushaka musohokane na ushaka gusohokane gusoro musipeje sinzi ivyo kuberewe cyane nabyisanzemo byabaye nipoze cyangwa ya misi waromaze imisi n'inzoga nyinshi nico cyatuma uvuga cyane ega n'ubu sindaheba oya sindaheba gusa ndagerageza uburyo bwose sinsarishe muhira okay nta kibazo tugende rero turabana twicara je numva shaka n'udufiriti nakubwiye ngo ntugire ikibazo gusa kimwe wibuke ko ko urafu ariko nawe wibuke ko usi umugore ariko nubwo ufite umugore ntushobora umva buri kantu kose ucufu wumva ko ari wewe mu gihe nawe usi umugore kubera ko ubaza ko nanjye ntashobora gufuha kandi ufite umugore utegereza ko mari liberté nanjye nkwiye ya wibuke yuko umugabo afite uburenganzira bwo gutunga umugore babiri ariko nakubwiye nje sinkeneye ko umugore wawe agira kabiri naguha uburenganzira bwo kumva ko ndi umusheri wawe donc nk'umuhabara wawe ariko ntushobora kucuma sinzi ya nabyemeye ariko sawa tugende rero Ndo musibike na Uriya mana yanje uriya
uriya mana yanje naco naburiye mu maboko yawe niyo mpamvu gutambira nivuye inyuma naco naburiye mu maboko yawe niyo mpamvu gutambira nivuye naco naburiye mu maboko yawe niyo mpamvu gutambira nivuye inyuma data wera uhoraho uganje vyagiye mw'ijuru ndanje imbere y'inyonga zawe mwami ciye bugufi je munyantege nke ndakwingize data bushungiriye imbabazi kuri gato no kuri kanini ariko ubuntu bwawe bungaragare ko data naduze ahawe hera ndanje imbere yawe mwami nahevye vyose naje kwirirwa imbere y'inyonga zawe mwami uko naje ntaba ariko notaha ndakwingize mwami wigaragaze nk'Imana unyishure nyakubahwa ibigeragezo byabaye byinshi ingunza zabaye nyinshi uhoraho ndakwingize undengere rengera umukobwa wawe papa rengera umukobwa wawe iyi minsi ndimwo mwami Yesu data ndakwinginze ungire ikigongwe ungirize umutware umukize papa umukize mwami wigaragaze erega mwami wanje uvuga kuri byinshi bavuga ko ari jewe namugiriye nabi ariko mwami wawe urazi ukuri mwami urazi ukuri ndakwinginze umukize wewe ushoboye byose wewe aho uri mw'ijuru ubona ibyacu byose ukihorera ariko ndakwinginze papa ndakwinginze nyakubahwa undengere mwami undengere papa Jesus ugume gukontrole mwami ugume undinda ijoro n'amanywa nyakubahwa ndazi ko ushoboye ntacyo nabuze mwami imyaka maze nyakubahwa ari je ndonderera urugo Yesu urabizi nyakubahwa Zira filme bifatanije hamwe na Urukundo TV tugiye kuzanira bino bikurikira. Ushaka amasanamu asa neza ufise imanza zitandukanye ya mariage dote n'izindi manza film documentaire na clip sivyo gusa turakotesha amakamera meza cyane afise amasanamu meza cyane ushaka amasanamu ameze neza kuburyo uyabonye uca wumva wifuje gusubirayo nyarukira muri Urukundo TV kandi turakotesha n'amatara aguha umuco mwiza cyane n'amatrepie tutayibagiye kabijya rero kuri abandi masama bamifuza imipira ya Urukundo TV ubu mugiye kwironka byoroshye ushaka umupira wa Urukundo TV rabi nimero ngaho hepfo uzoca ugushikira byoroshye n'abashaka kugendana n'abakinyi ba Urukundo TV nk'abava mu mahanga atandukanye Urukundo TV irahari kandi ifise abakinyi beza cyane no mu mamanza abakora amadote ama mariage eka n'ibiteremo bitandukanye mukeneye ababatwenza Urukundo TV irahari hano mukazodusanga muri Blessing Market.